n'andi makuru avugwa mu mugambwe CNDD FDD. Turaza kugaruka ku makuru avugwa mu matora, aho umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye ahejeje no gukora impinduka mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ibintu vyifashe gute mu mugambwe muri kino gihe? Bivugwa ko hari ukutumvikana cane ku vyerekeye kungena amatora atunganijwe. Ese ibintu vyoba bimeze gute ku mukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye mu gihe biboneka ko imyaka 5 amaze ku butegetsi ntaco yashoboye kumarira abarundi? Ariko ntivyabujije ko umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye yitanga CNDD FDD agasubira kwigena ngo aserukire umugambwe mu kwitoza mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2027, aho bamwe bavuga bati niwe mu perezida wa mbere yananiwe gusumba abandi bose, aho bivugwa ko perezida Ndayishimiye Evariste nyuma yuko yemeje ko ari we ncabwenge ya mbere yabayeho mu mateka ya CNDD FDD ndetse no mu Burundi bwose, abantu bakibaza bati mbega ukuri guhari ni ukwahehe? Abashakashatsi bemeza ko Uburundi aribwo butwawe ngo n'umuperezida adashoboye gusumbya abandi bose bamutanguriye kuva Burundi bubayeho. Hari ikibazo gikomeye umuntu wese aravye ukungene perezida Ndayishimiye yatwaye Burundi mu myaka 5 iheze y'ikiringo ca mbere. Benshi bakavuga bati none neva niwe ncabwenge CNDD FDD koko yoba yarageze mu mateka y'uwo mugambwe? Hoho n'umwe mu baperezida b'incabwenge Uburundi bwoba bwarigeze perezida Evaristo Ndayishimiye yoza mu kibanza ca nyuma? Abahinga na bamwe mu bagateka kazi na muntu bemeza ko Evariste Ndayishimiye ariwe perezida adashoboye Uburundi bwoba bwaragize mu mateka yabwo. Bakavuga ko hamwe Ndayishimiye yosubira gutwara ikindi kiringo c'imyaka 7 Burundi buzosenyuka burundu. Ivyo rero bikaba bibonekera mu kuntu imyaka 7 ihaciye yatwaye igihugu. Ndayishimiye ntiyigeze yemera intege nke kuva ashitse ku butegetsi, ahubwo hagukemura ibibazo bihanze abanyagihugu, amakosa akaba yata ku bandi, akavuga ko ari abantu bamunaniza, akavuga ko we yifuza guteza imbere igihugu ariko hakaza abasuma, hakaza abantu bamunaniza bakamubangamira ku butegetsi bwiwe. Ndayishimiye niwe mukuru w'igihugu yabeshe abarundi ndetse aranabahemukira ku rwego rukomeye. Nimurabe namwe ibinyoma perezida Evaristo Ndayishimiye azokwibukirwa ko yagiye arabesha abarundi, aho niva yagiye arabesha abarundi. Perezida Ndayishimiye nk'akarorero yavuze ko ngo Burundi bwemerewe guhabwa perezida Ndayishimiye ku butegetsi bwiwe niwe agiye gusiga Burundi butemerewe guhabwa ingurane na Banki Mondiale bivanye nuko butagifise ubushobozi bwo kuriha iyo ngurane. Iki ni ikintu kimaramaje cyane kandi giteye isoni. Ivyo ni bimwe mu vyo perezida Ndayishimiye azokwibukirwa ko. Mu gukemura ikibazo c'igitoro, perezida Ndayishimiye yarabesha abarundi ko igitoro kiri Dar es Salaam Tanzania, ngahubwo ko ikibuze ari imodoka zo kukizana. Ukiyumvira leta yoba yarubahutse guha isoko ry'igitoro abadashoboye kukizana mu Burundi, ukibaza koko umukuru w'igihugu bwo ntiyumva ko abari karabesha ku murango izuba riva. Yongeye kubesha ko igitoro hariho ngo umusaboteri yatumye kidashika mu gihugu. Kinyoma yavuze ko igitoro coba carazibiwe kubera ko hari umuntu yakizibiye, ariko uwo muntu ntashobora kumwerekana canke ngo amukure, na cane ko abenshi avuga ari abantu avuga ko bari mu butegetsi bwiwe. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko abarwizatunga bafise amahera y'agaciro muga ntibazana igitoro. Aho rero ntawafashwe nta n'uwafuzwe, kandi perezida Ndayishimiye abo bantu bose bica igihugu avuga ko abazi. Ikinyoma kandi gikomeye perezida Evaristo Ndayishimiye yavuze ngo turahiriwe kubera imiduga ari myinshi mu gihugu c'u Burundi, ngo niyo mpamvu duhiga igitoro tukakibura. Abantu bakibaza nimba koko imiduga iri mu Burundi isumba iyo mu gihugu c'u Rwanda, igasumba iyo mu gihugu ca Congo, igasumba iyo mu gihugu ca Kenya, igasumba iyo mu gihugu c'u Buganda ndetse n'ahandi hose bafise igitoro. Bamwe bavuga ko perezida Evaristo Ndayishimiye amajambo avuga kenshi ataba yayumviriye. Ibi rero ngo ni bimwe mu vyo azokwibukirwa ko nk'umuntu yagiye arabesha abarundi, na cane bivanye no kunanirwa kwiwe. Ikindi kinyoma perezida Evaristo Ndayishimiye ngo yabesha abarundi nuko yavuze ko Uburundi bwogoye. Burundi ngo bufise ubutari bw'akataraboneka, mwaravyumvisha aja kubitangaza mu binyamakuru. Ubu rero ngo igitoro kigiye kuboneka kubera ko amadovize agiye kuboneka mu gihugu, maze ngo ayo mafaranga azotunga Uburundi mu myaka ibihumbi n'ibihumbi. Ico kinyoma rero perezida Evaristo Ndayishimiye yarakibeshe no munsi ibintu byaranyutse gusumvya.
bamwe bavuga ko perezida Evariste Ndayishimiye n'ivyahuha vyahutse ku butegetsi bwiwe. Muribuka ko amaze kubona ko atanyishu nimwe afise ku bibazo Uburundi bufise, yadutse akavuga ko ngo Uburundi buzoronka igitoro ari uko amavoka bariko barahinga ariko arasarurwa. Ikinyoma kandi ubu twamaze kumenya ko ingorane y'igitoro iri mu Burundi ari uko perezida Evariste Ndayishimiye nabo bari kumwe mu butegetsi badashoboye kwitorera inyishu. Ikibazo rero nta kindi ngo ni CNDD-FDD nabo ishira imbere ngo bayiserukire. Ngivyo rero ibinyoma biteye isoni, ndetse n'ubwo Ndayishimiye yagiye arabesha abanyagihugu. Aho niho abahinga bahera bavuga ko Neva atabushobozi afise bwo gutwara igihugu, bakahera ko bavuga ko hamwe abarundi bohirahira bakemera ko Neva asubira mu yindi myaka 7 igihugu kizozimangana burundu. Burya rero ngiyo umukuru w'igihugu akiri mushasha mu mabanga, bamwe baba bavuga ko aribwo bamwiteze ko ibintu vyinshi, ariko kuri Neva yatanguranye ubushobozi buke, arinze aheze ikiringo ataca Mariya Barundi nkuko duhejeje kubabwira uko bamwe n'abandi babibona. Ikindi kandi abahinga bavuga ko Neva natwara ngazoba yihutishije umugambi wo gusenyura burundu CNDD-FDD ndetse n'Uburundi muri rusangi. Ubwo rero bamwe bakavuga ko ibigiye kuba mu myaka iri imbere ari uko igihugu kigiye kuzimangana burundu. Bamwe bakavuga ko hatagize igikorwa ibintu bishobora kubandanya kuyangara. Muri iyo nteguro yo kwitoreza ikiringo kigira kabiri, Evariste Ndayishimiye yatanguye gukora impinduka zidasanzwe, aho hari abategetsi bahejejwe, bamwe barabogojwe, abandi baraduzwa mu mabanga. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yagenye umuvugizi mushasha wiwe, uyu nawe akaba atawundi ari Nancy Ninette Mutoni. Perezida Ndayishimiye yahinduye abatwara ibiro bijejwe amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Nancy Ninette Mutoni niwe agiye kurongora ivyo biro, yongere abere umuvugizi umukuru w'igihugu. Mutoni akaba asubiriye Rosine Girene Gatoni, nayo Colonel Floribert Biyereke akaba ari wagiye kuba icegera ca Nancy Ninette Mutoni. Biyereke yahoze ari umuvugizi w'igisirikare, ubu akaba yari yarakukurutse mu gisoda. Floribert Biyereke asubiriye Sebastien Ntahongendera, nayo Sebastien Ntahondengera akaba yakorotse gose, yakuwe kuba icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu, agirwa kuba umuhanuzi mu biro bijejwe amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Itegeko rya perezida Ndayishimiye ntirivuga ico Rosine Girene Gatoni agiye kuzezwa muri kino gihe. Mutoni na Butoyi ni umurwa ukomeye mu gihe Ndayishimiye yitegurira amatora yo mu mwaka w'2027. Kugeza ubu Nancy Ninette Mutoni yabonekamwo ishusho y'umugambwe CNDD-FDD kurusha kuba mu nzego z'igihugu. Akaba asanzwe yarabaye n'umuvugizi wa CNDD-FDD igihe Evariste Ndayishimiye ariwe yatwara umugambwe, yongera arabandanya ndetse no mu kiringo ca mbere ca Reveriyano Ndikuriyo. Nancy Ninette Mutoni yarabaye umuyobozi wa radio Rema FM, iradiyo yafatwa nk'iyijejwe amarementanya ndetse no gutuka abatavuga rumwe na CNDD-FDD. Ubu akaba yakora mu murwi severe. Nancy Ninette Mutoni agiye kuba umuvugizi wa perezida Ndayishimiye inyuma gato y'igenwa rya Everine Butoyi nk'umushikiranganje yajejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru. Imbere yuko Butoyi agenwa, Mutoni akaba yari mu banurwanurwa muri ico kibanza inyuma y'igandagurwa rya Gabi Bugaga. Bose rero uko ari babiri ni abamenyesha amakuru, bose barakoreye Ndayishimiye. Butoyi nawe nyene yaramubereye umuvugizi. Bose baragize uruhara mu rukomeye mu kwamamaza Evariste Ndayishimiye muri 2020. Bose uko ari babiri bakaba barabaye mu kagwe gato kari kajejwe guhangana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku mbuga ngurukana bumenyi mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Bakaba bafatwa nk'abigishwa ba Willy Nyamitwe. Everine Butoyi na Nancy Ninette Mutoni bazwi nk'abadakundwa cane n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, ariko igenwa ryabo muri uyu mwaka rijanye cane no gutegura amatora yo mu mwaka w'2027. Havuyemwo Willy Nyamitwe, si benshi CNDD-FDD yoronka bafise ubukerebutsi nk'ubwaba babiri mu gutunganya igikorwa co kwamamaza Evariste Ndayishimiye mu matora ya 2027, haba mu bimenyesha amakuru canke ku mbuga ngurukana bumenyi. Imyaka Rosine Gatoni yaramaze muri aya mabanga, vyaboneka ko igisata co kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu
cari cakorotse. Ishusho ya Perezida Ndayishimiye yo yateye itabagara gose, ntawe uzi ko bano bakenyezi bazoshobora kwiduza mu gihe bizwi ko Ndayishimiye adahanurwa hageze kuvuga n'ivyo bamuteguriye ijambo. Iyo bamuteguriye ijambo ntarisoma, ashima kuvuga ivyiwe, kenshi agasiga amajambo atangaza abarundi ingene ashobora kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Abakenyezi n'abanyamwuga, ariko igikorwa cabo nticoroshe, igikorwa co guhanura Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa ko adahanurwa, ari naco gituma igihugu muri kino gihe kigeze ahabi, na cane cane ko Perezida Ndayishimiye uwumuhanuye wese aca amwigiza kure. Ibi vyose rero bikerekana ko uyu mukuru w'igihugu ari umuntu utakwizera. Perezida Ndayishimiye aherutse gutangaza abantu, avuga amajambo cyane. Ingénieur, lieutenant-colonel Léonidas Nibigira, SK 1895 de la matricule, commissaire général de l'officier commandant de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Je vous présente l'équipe de projet prête pour votre visite ici au centre Les Sœurs d'Eau Carous. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ubworozi bw'inkwavu nk'uko muza kubibona, turaza kubereka ikigo kigizwe n'inyubako ziri mu migwi ibiri mikuru. Umugwi wa mbere nogwe n'agasalo. Aha naho hakaba hari ahantu hateguriwe yuko amaze kubaha yo kubaka izi mpamvu bose hamwe ibyo amaze kubaha bose hamwe yo mugambi w'intambwe nazanditse ahantu muri rusange, ariko ngaha muri minisiteri ya gete ntabwo turayashyize yose hamwe yo ngaha yose turabifise ngaho kuze nangana yose hamwe ni 4 miliyari. Ubanga zose hari 2 miliyari 390 miliyoni kuva kuri amwe ya mbere. Yego. Ubwa kabiri amwe batangiranga twatanze 1 miliyari 191 miliyoni. Yego. Ubwa mbere yari 2 miliyari 200 miliyoni. Mugara no kukigiki kimwe gusa. Iki kigo kuri finance madrasa ya mbere kimaze kwa 2 miliyari 391 miliyoni. urazi ko ayiboya nkaje no kubaka ibigo bibone ugene uwo mpaye mahera murazi ko no kubaka ibigo bi ahubwo bishaka tugereza bereke ikigo cyubatse mu Kirimba tuce turamahera byatwa kuva mvanga mumaze kongera ko nabonye ubwo munyerereza ngaha ako nahaje nyereke ibimaze kukura murakoze n'icubane kuva twebwe tumaze murenganye ducenga hanye no gusubiriramwo witwara uko nyereka uvuga uti twakoze kuva mudugendeye n'icubahiro twakoze ibikorwa bijanye n'iyi ro ya kabiri niko navuga kubera iki mutavuga muti twaze duheze za mbere tuje ku za kabiri n'icubahiro ndaza kujya mahera gusa n'icubahiro sinze mumva ntusore kuvuga minisitiri turabibatse obu hanitaye sinzasore no kuyumva muri iyi projet sinzasore no kuyumva ntangira audit abatekinisiye baje bazoharura amahera yose akoze muri iyi projet no ntivyumvikana ya stade baza kwibaza hari miliyari 70 za kuri ya stade intwara raba uvuze ngo ama miliyari nga ni cakangahe cyo kuri ya stade ni cakangahe ibyo minimum nari gusanga ahasigaye hari fonctionnaire uvuga uti turiko turagira extension ubwo bucucu n'ubuhehe mufise ku buryo itike umuntu atakaza gusasama ubucucu nkuko kunanirwa no kuvuga uti phase 2 le minimum ahasira gusanga hakora le minimum izindi satra twazoba tugere turabe mu kwitoki ayo yobatse ya sana tuca turaba mu Kirimba ayo yobatse ya sana hanyuma doheto uze kumbira nga kurya gusa nta kindi mwe mushoboye tubikane ubu we wavuyemo disqualifié hanyuma nzori kabagira audit technique et financier hanyuma ibikurikira tuzobe kuva 2000 uvuze ngo mwako tanguye muri November 2020 very true imyaka itatu stade right tanguye stade intwari yatanguye oya ibuka umwaka stade intwari yatanguye kubaka ayandi mapare nubatse nijya pare y'Ubujumbura nayo tabwe gendo yange nimeze kwicara gusa mu rya muhembwa ibi bintu bishobora kubisabira minisitiri twirondera abatekinisiye bacu tuzikorera
ariko ubunyene jewe mu mezi atandatu atari menshi Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu c'u Burundi yakariye bidasanzwe komiseri wa Obuha kumwe rero yabikora ku rugomero rwa Mpanda mu mwaka w'ibihumbi 2021. Ishavu rya President Ndayishimiye ntiryari risanzwe aho yariko agendera ahariko harubakwa ikigo co kugwiza inkwavu ikarusi. Ico kigo kikaba kimaze imyaka 3 cubakwa n'ikigo ca leta Obuha gijejwe inyubako. Evariste Ndayishimiye avuga ko adatahura ingene Obuha imaze gukoresha hafi miliyaridi 2 n'igice aho ikarusi ariko akaba atanyubako n'imwe irahera. Mwishavu ryinshi azibagiza Lieutenant Colonel Engineer Leonidas Nibigira arongoye Obuha, President Ndayishimiye yagize ati ivyo ni vya bindi vyo kurya amahera gusa. Bon, ntusubire kuvuga Ministre turabibatse Obuha nitahe sinzosubire kubumva ubwo bujuju igihugu mwibaza ko arico gusahura kurya gusa atakindi mushoboye. Ayo ni amajambo ya President Evariste Ndayishimiye, amajambo atwibutsa urugomero rwa Mpanda muri gitugutu 2021. President Ndayishimiye yaragendeye ahitwa ko hariko hubakwa urugomero rwa Mpanda. Ico gihe yarumiwe ingene miliyaridi 54 zari zaraheze atakintu kiboneka cubatswe. Yahavuye ahejeje gukankama gutyo nyene nkuko yabikoze kuri aba bakozi ba Obuha, atanga n'indwi zibiri ko abivya mu mahera ngo bazoba bafashwe. Ubu rero imyaka igiye kuba 5 atana kimwe gikurikiye. Radio RPA yahavuye yerekana ko mu nyuma President Ndayishimiye ari mu bategetsi bagabuye amafaranga yari kubaka urugomero rwa Mpanda. Ku bataramenye ukuntu ivyo vyagenze, hari ikiganiro twabashikirije kuri no chaîne yacu kivuga vyinshi ko biriko biraba mu gihugu c'u Burundi, ariko na cane ku butegetsi bwa President Ndayishimiye. Ito naco c'ukuntu President Ndayishimiye yabaye mu bagabuye amafaranga ari kubaka urugomero rwa Mpanda. Marashobora kuja kuri no chaîne mukagikurikira. Ni ikiganiro twabahaye, iki gifise titre ivuga iti nimuvyugurure muri mu Burundi vyose ukungene vyagenze. Ico kiganiro murashobora kukirondera maze mukumva vyinshi ku vyabaye ndetse n'ibindi vyose bivugwa mu Burundi na cane ku burongozi bwa President Evariste Ndayishimiye. Ikarusi President Ndayishimiye yarakankamye bikomeye, yaravuze ko amafaranga amaze gukoreshwa we yari kuyubakamwo ibigo 3. Yaremeje ko amafaranga yibwe mbere aragiriza icese umukuru wa Obuha Leonidas Nibigira ko ataca amaze azi kurya gusa, ariko nta ngingo nimwe yafashe ijanye no gukura be no gukurikirana mu butungane uwo mutegetsi. Ndayishimiye yavuze gusa ko azorungika abakora audit. Aya mafaranga y'inkwavu arikaja hehe? Mu mwaka w'ibihumbi 2023 ibiro vy'umukuru w'igihugu vyahawe imiliyaridi 270 yo gukwiragiza inkwavu mu Burundi. N'imiburi buri umuryango wose mu Burundi wari gushobora kuronka inkwavu 5 nziza. Nta mutumba numwe w'u Burundi watanzwe ko izo nkwavu. Abarundi bararindiriye baraheba. None aya mamiliyaridi amaze imyaka 3 abitswe hehe? Mbega ni kubera iki umugambi w'ubworozi wahawe ibiro vy'umukuru w'igihugu ntiwahabwa ubushikiranganje bujejwe ubworozi? Ubwo ivyo Lieutenant Colonel Leonidas Nibigira yoba yarakoze ntiyoba yaravyigiye ku bakuru bo hejuru uko biba nawe akaba ariko yivye? Mu Burundi ivyaho vyama ari nk'ikiramico, ico bikoze umunyagihugu muto muto niwe abihomberamwo. Abategetsi bobo babandanya gutunga, babandanya kubaho neza n'imiryango yabo, narirya iyo babayeho neza bavuga ko n'umunyagihugu abayeho neza. Ngiyi intwaro ya CNDD-FDD, ngiyi intwaro abarundi bagiye gusubira gusabwa kuja inyuma bagatora umukandida wayo President Evariste Ndayishimiye. Ngivyo ivyo President Evariste Ndayishimiye agiye gusubira kubakorera mu myaka 7 iri imbere, ndetse bamwe bakavuga ko agiye no gukora ibi gusumba ivyo yakoze. Ndabakengurukije.